takibiri. Ikigwa cy'uno munsi rero ni ikigwa gihambaye rwose, ariko igitangaje nuko ejo ngaho twari dufise ikigwa cyerekeye ko Yesu yoba ari Imana. Ejo bashingiye inta yuko Yesu ari Imana, uno munsi naho baje gushingira inta yuko yapfuye. Imana irapfa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imana yaremye ijuru n'isi, ife ije mu mva iminsi 3 iri mu mva. Abayisilamu byo bintu birabaho. Hanyuma abantu bose baronse ingorane batakambira nde? Imana. Igihe Imana iri mu mva ku munsi wa mbere n'umunsi wa kabiri iri mu mva, itarazuka ku munsi ugira gatatu, uriko aravyara kwa muganga ahamagara nde? Ahamagara ico kiziga kiri mu mva kimufashike. Uri mu gato nawo mu kiyaga agomba azame mu mazi, atikire mu mazi, ariko atakambira nde? Ariko atakambira ico kiziga kiri mu mva kitarazuka. Abayisilamu, umuntu nashobora gukoresha ubwenge afise kabisa. Imana yaremye ijuru n'isi, ife ije mu mva ngo ku munsi ugira gatatu izuke. Yoma ni hatari, ariko isi nuko imeze. Kwanza iki gihe hari abantu benshi bizera, abantu bizera Imana ko ari imwe n'intumwa zayo ni benshi kurusha kijya kigihe ca Nowa, Aburahamu. Abemeye kijya gihe bari bake, nubone aba bariko baraharira bahakana ni bake, kijya gihe bari benshi. Twebwe Abayisilamu rero nitwemera ko Yesu yafiriye ku musaraba kandi tumukunda. Urazi ya masinema ya Yesu berekana afira ku musaraba, berekana akagabo koze gose gato gato kambaye irenji akabutura, siko novuga ko ari ifiride. Nukuri zida sinema zirasuzuguza Yesu bimwe bidasanzwe. Je birambabaje gose. Nukuri twebwe Abayisilamu dukunda Yesu. Bafata akagabo umengo gafise ukwezi kose kadafungura koze gose, bakakambika irenje ijya bandika umwana akivuka. Hanyuma rero akagakwita ku musaraba au kagabo ngo ni Yesu. Uje ni Yesu kweli. Intumwa y'Imana ikomeye yakoze ibitangaza, bayisuzuguze kujya Imana yemeye. Ndibibaho umvirize ijambo ry'Imana kwanza, gusubira mu byagezwe 2:1 2:2. Gusubira mu byagezwe 2:2 haravuga, havuga gute? 2:2 gusubira mu byagezwe. Haravuga mwarimu, umuntu niyakora icyaha, umuntu niyakora icyaha gikwiye kumwicisha, bakamwica, mukamumanika ku giti, umubyimba wiwe nuzurare kuri ico giti. Ariko ntimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti, ariko umuvumo w'Imana. Umanitswe ku musaraba kwari umuvumo w'Imana. Uwakoze icyaha niwe yaja ku musaraba. None Yesu yakoze icyaha nyabaki kugira aje ku musaraba. 8:46 Yohana. Umviriza inyishu ya Yesu. Yohana 8:46. Kubasoma n'abandika haravuga, avuga gute? 8:46 haravuga, ninde muri mwebwe, ninde muri mwebwe, ninde muri mwebwe muri ngaho yonyagiriza icyaha nakoze, yonyagiriza icyaha nakoze. Uyo ni Yesu Kristo. Hariya kurya murongo Imana yenyine ubwayo yivugira ngo uri bamba ku musaraba ari ku muvumo w'Imana, kandi ukoze icyaha niwe azopfa. Kuriko Bibiliya ibivuga uwafira ku musaraba kwari ku muvumo w'Imana kuko yari umunyabyaha. Yesu nakavuga ati ninde muri mwebwe yonyagiriza icyaha nakoze. Bisigura ko Yesu atakoze icyaha, atari kuja ku musaraba. Ahubwo rero ingorane ziri ngaha
wewe wibe uborekwe usambane hanyuma Yesu abambwe. Ezekieli 18:20. Ezekieli 18:20. Nawe ni wishige kuja gukora ibyaha ngo Yesu yarakubambiwe n'akazi kawe. Ezekieli 18:20 haravuga avuga gute? umuntu akora icyaha niwe azopfa. Wewe ukoze icyaha uzogiharurwako. Bandanya. Umwana ntazozira ibigabitano bya se. Wewe ntuzokora icyaha ngo bije kuri Yesu. Reka na se ntazozira ibigabitano by'umwana wiwe. Umugororosi bw'umugororosi azobuhanurwako. Ibyaha by'umunyabyaha azobihanurwako. Bandanya. Ariko umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe byose yakora, niwe akora ibyaha kugira uwihane nukureka ibyaha ukora ukihana. Apana kuvuga ngomba kwihana nemeye amaraso ya Yesu. Eka bandanye. akitondera ibyagezo byanje byose agakora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri azobaho nazopfa. Ibicumuro byiwe byose yacumuye nta na kimwe kizokwibukwa ngo gishigwe kuri we. Aho harimo amaraso ya Yesu ngaho. Baravuga ngo kera wakerera igitungwa kuri Mose kugira uharigwe warakerera igitungwa, ariko iki gihe kugira uharigwe nukwemera amaraso ya Yesu. Naniyo si Imana ivuga muri Bibiliya. Imana yonyine ubwayo kugira wihane ni kureka bijya byaha byose wakora ugakora ibikwiye n'ibitunganye. Ibyaha byawe byose wakoze bizohanagurwa atagitungwa gitanzwe cyangwa amaraso ya Yesu. Takibir. Uyo n'umurongo muri Bibiliya, sije nabanditse byose biri muri Bibiliya. Ariko igitangaje umukristo aza kuza ngaha apinge ibi ndiko ndavuga ngo umuyisilamu ngo yavuze uku. Erega sije nabivuze kuko sije nanditse Bibiliya, genda bisomye nkuko byanditswe. Ariko uza kubona umukristo aza ngaha ngo umuyisilamu ngo yavuze ukunuku, ngo yavuze ukunuku. Si umuyisilamu yabivuze, ni mwebwe abakristo mwabivuze kuko nimwe mwanditse Bibiliya. Bibiliya ni kwanyu. Takibir. Waislamu wapo vipi? Nakwenda vizuri au? Sawa kabisa. Hanyuma rero ngo tugira wihane ibyaha wemera amaraso ya Yesu. Kwanza ikintu kimwe ngaha hari ibintu bitatu. Nigihe cyaha kikugwaho no kwihana gusa bisanzwe. Matayo 4:17. Umviriza ngaho igitangaza. Ubutumwa bwiza nuko bwanditswe na Matayo 4:17 haravuga avuga gute? guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Urumva rero hari amaraso ngaho. Igitabo cy'Abayisilamu twebwe rero umviriza gahebuza rero 4:157. Igitabo cya Korani 4:157 aho ndahejeje ikigwa 4:157 kubasoma n'abandika haravuga aya majambo yose rero somye muri Bibiliya agahebuza rero n'umurongo wa Korani. Umve ko Korani ibesha cyangwa kwivuga ukuri. Bandanya haravuga nukubera imvugo yabo bavuze bati, kubera imvugo yabo bavuga bati mu by'ukuri twebwe twarishe Masihi Isa mwene Mariyamu intumwa ya Allah. Aho Imana iri kwibwira intumwa y'Imana Muhammad amabisha bije kuri we imvugo y'Abayahudi bavuga ko bishe Yesu. Bandanya ariko ntibamwishe kandi kandi ntibanamubambye ahubwo barashushanirije gusa uwundi atari Isa, atari Yesu, kandi abatarihurije ko n'ubu baracafise amakenga. Urumva amakenga rero eka nabo nta bumenyi babifise ko kirese gukekeranya kandi mu by'ukuri ntibamwishe habanamba. Takibir. Allahu akbar. Korani ivuga ukuri kuko ubisombye muri Yohana ayo makenga avugwa muri Korani, muri Matayo
inkuru imwe ni yari mu bigishwa 12 ba Yesu yaje ku isi. Yesu amaze kwigira mu yijura imyaka irenga 100 kandi yari umudokiteri yari umupagani nta n'ivy'Imana yarazi. Nawe yaje kwandika urufu rwa Yesu yabikuye Luka ntabwo ari mu bigishwa 12 ba Yesu. Ibya Yesu yabikuye muri Luka hari urufu rwa Yesu. Takbir. Dakika zimeisha. Unaona profesa Waislamu wasikilizika ikusikilizika kwa dakika, lakini ngoja muone yeye aje hapa atazunguruka mpaka azidisha dakika 3. Ongea kwa muda. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikamamagara umwarimu wanje akoresha iminota 20. Bibiliya irahari, Qur'an irahari, hanyuma twereke nyimba Yesu yarapfuye ku musaraba. Mwarimu nyaruka no munsi rero ko nibisanzwe murabibona abisilamu ndabona baragira ikibazo no munsi shira mu bantu induru ufise iminota 20. Mbega Yesu yarapfuye ku musaraba, bereka abantu bose ukoresheje inyandiko. Urakoze. Haleluya, haleluya. Kandi turamukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Abayisilamu mwabonye ko bambonye baca bararyoherwa, sinzi ko ari ubwoba cyangwa ko ari kuryoherwa, ariko uyu munsi mugiye kubibona. Hama rero umwigisha avuye ngaha ahejeje gufata iminota 20 yose arabahomvya. Yari umwigisha twari twizeye cyane, ariko arabahombeje iminota 20 yose nta kintu na kimwe yavuzemo usivye ikingira ndamushigikire yatanze muri Yohana igice cya 19:30 yerekana yuko Yohana 8:46 yerekana yuko Yesu yabaye ikivume kubera ko yagiye ku musaraba. Kuvyukuri mwagiye muravyumva yuko avuga ngo je ngo nsoma ngo uko vyanditse, none ngo si vyanditswe vy'iwanyu ngo biri ngo biri muri Bibiliya ngo je ngo nsoma uko vyanditse. Rero kuba wabisomye uko vyanditse ni kimwe, ariko ikindi kikurikira ntabwo ubitahura. Ni nayo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kugutahuza ivyo utahura. Musomaje nambaba Abikorinto ba 2 mu gice cya 5 umurongo wa 21 havuga ngo iki? Tugende turabe ingene Yesu yacitse ikivume ku bw'ivyaha vyacu, turakunganira hama tugutahuze impamvu tatahuye rijya somo. Igitabo cy'Abikorinto ba 2:21 hari amajambo avuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana, kw'Imana. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yahindutse ikivume ku bw'ivyaha vyacu, we atacyaha yari yakoze, ariko twebwe tuca turonka ukugororoka biciye muri Yesu Kristo. Uze gusubira acaraza ngaha asoma muri Korani 4:157 ngo Yesu ntiyapfuye. Umviriza ndamwishyiraho nyine muri Korani igice cya 3 umurongo wa 55. Korani takatifu. Korani takatifu. Kusoma Korani takatifu turabe ko Yesu yoba yarapfuye nuko atapfuye. Uyu munsi turababatiza. Aho byakabereye ni kera. Uyu munsi turababatiza. Ayo makanzu murayakura muyahaye abayabereye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dukeneye yuko ayo makanzu muyambura muyahebereye abakristo beneyo. Twagiye musomaje. Aravuga ngo iki? Ngo pindi Mwenyezi Mungu aliposema. Yego Mungu kwa Imana yavuze. Ewe Isa. Ewe Yesu. Mimi nitakufisha. Umviriza. Ewe Isa, mimi nitakufisha. Iyo ni Imana iri kiravuga. Mimi nitakufisha. Na nitakunyanyua kwangu. Jewe nzokwica hama ndagutware ndagushire iwanje. So iruharire ngo yapfuye. Ntabwo yapfuye.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ya kana ya kana stare. Msomaji. Na baba. Msomaji. Na baba. Ani takatifu nyene katani jana 17. Katani jana 17 avuga wiki. Katani 17 avuga. Yego barahariri ubunyane mwese tuwafashe mpiri. Mwese mufashwe mpiri. Takatifu Qur'ani. Lauri ponifisha, lauri ponifisha. Lauri ponifisha. Nauri ponifisha. Umaze kunyica, umaze kunyica. Ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Subira muharire ngo ntiyapfuye. Yesu wenyene ni wari karivuga. Ngo umaze kunyica. Nauri ponifisha. Twari twabonye yuko Imana ivuga ngo ewe Yesu mimi nitakufisha na nitakunyanyua nikupeleke kwangu. Yesu nawe tubonye avuga ati uliponifisha umaze kunyica. Umaze kunyica. Unanitizama. Kwa abahinga ivyo bigabane bibiri babihuze. Ivyo bigabane mweko kwerekeza bananiye guhuza. Cyane babikure. Nimuze musubire. Yesu Kristo yarapfuye ku musaraba ahubwo biratangaje kubona hari nabone birabacanganya. Hariho bamwe bemera ngo ego yarapfuye. Abandi nabo bakavuga ngo ntiyapfuye. Bajya nyene bonyene baropozanya. Mwari rero. Musomaji. Na baba. Yohana 12 umurongo wa 32. Igitabo cha Yohana 12:32 amajambo avuga ngo yego 12:32 Yohana aha bavuga ngo nembe kisema Yohana sema nini nanje Yesu nanje ninamaniko hejuru y'isi kumaniko hejuru y'isi zo kwikwegera ko bose ngo avuga ivyo ari kubamenyesha urupfu agira apfe avuga ivyo ari kubamenyesha urupfu agira genze gute apfe genda muri Luka 18:31 Luka 18:31 haravuga ngo avuga ngo iki Luka 18:31 uko wapi ego sema nini ihererana baba 12 ego umutwe uravuga ngo Yesu avuga ivy'urupfu rwiwe Yesu avuga ivy'urupfu rwiwe Yesu avuga ivy'urupfu rwiwe Yesu avuga ivy'urupfu rwiwe Yesu arivuga urupfu rwiwe ego ngo ihererana baba 12 ihereranya baba 12 arababwira ati turaduze Yerusalemu turaduze Yerusalemu kandi vyanditswe n'abavugishwa n'Imana byose bizoshika ego ku mwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abanyamahanga azoshirwa mu maboko y'abanyamahanga asinyagurirwe ateterezwe avumwa amate kandi bazomutonagura bamwice ariko ku munsi ugira gatatu azozuka. Haleluya. Umviriza rero bantu b'Imana, aba bagabo bameze nk'abahakanyi ba kera nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yesu Kristo. Yesu Kristo avuze ivy'urupfu rwiwe, avuze yuko ari Kristo, abantu bagaca bashaka kubipinga. Reka ndabibereke. Matayo 28 umurongo wa 11. Matayo 28 murabe ingene abahakanyi nk'aba banye bariho kuva kera. Matayo 28:11 umviriza abandi bantu batemera bashatse kunyegeza ivy'urupfu rwa Yesu bashatse kubinyegeza ariko vyaramenyekanye kandi vyarabaye. Umviriza abandi bahakanye ubugenge bahera bararirizi ubona umutwe w'amajambo bakigenda bamwe muri babarinzi baja mu gisagara babwiriza abaherezi bakuru ivyabaye vyose nabo bakoranira hamwe n'abashinga nahe baja inama bahera abo basoda amahera menshi bati muze muvuge utabigishwa biwe baje mw'ijoro baramutwibana dusinziriye icegera ca Kaisari nicaramuka kivyumvise tuzomuhambika namwe tuzobakiza amagorwa abo umukozi w'Imana hano Imana iguheza mama wacu icegera ca Kaisari nicaramuka kivyumvise tuzomuhambika namwe tuzobakiza amagorwa babira y'amahera bagira nk'uko bohejwe
jambo ryandagara mu Bayuda subiramo kandi iryo jambo ryandagara mu Bayuda n'ubugingo n'ubu aba benshi bariho niyo mpamvu bisaba bavuga ngo Yesu ntiyapfuye abayisilamu n'ubu iyo abaribo bari muri iki gihe nibo bari gutanga ayo mafaranga kugira ngo usanga ari amahera babahaye ngo bavuge ko Yesu atapfuye abo muri kudiri usanga barayariye abari kudiri izi noti usanga baraziriye abari kudiri kugira ngo bahuvye banageze ko Yesu atapfuye ku musaraba iyo aba Yesu atapfuye ku musaraba namwe ntimuba muriyo ariko uyu munsi wabambariye ikanzu barakabona ayo manyama yose mufise nuko Yesu Kristo yabapfiriye ku musaraba hama muronka ukwidegemvya muriwe ubundi namwe muri abanyabyaha usomaji na baba twagiye muri Matayo soma Yohana 19 umurongo wa 5 Yohana 19 ku murongo wa 5 turabe bamubamba naho Yohana 19 ku murongo wa 5 baravuga ngo iki nuko Yesu asohoka yambaye ico gisibo c'amahwa yego maze usoma umurongo wa maja titre haravuga ngo Pilato acira Yesu urubanza ego maze Yesu nuko Yesu asohoka yambaye ico gisibo c'amahwa naya muzu y'inyambara bami Pilato arababwira ati herabu uyu muntu maze abaherezi bakuru n'abagendanyi bamubonye barasemerera bati mubambe Pilato arababwira ati nimube ari mwebwe mumwishorerera mumubambe kuko jewe atagicumuro mbonye kuriwe abayuda baramwishura bati twebwe dufise icagezwe kandi kubw'ico cagezwe akwiye gupfa nuko yigize umwana w'Imana 17 aravuga ngo iki avayo yikorereye umusaraba titiravuga ngo babamba Yesu avayo yikorereye umusaraba ashika ahantu hitwa Inyabihanga mu gihe Buraya hitwa Gorogota bamubambaho hamwe n'abandi babiri ubundi hino Yesu yari hagati izina ry'Imana rihabwa icubahiro amena bakristo haleluya amena mu by'ukuri ntabwo namwishuye muze musubire muharire usomaje nambaba Matayo Matayo kane murongo wa 17 aravuga ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi haleluya amena usomaje nam twagiye Matayo 27 umurongo wa 35 Matayo 27:35 Matayo kwapi 35 Matayo 27 yego haravuga ngo iki haravuga ngo bamaze kumubamba tugenda bukebuke bamaze kumubamba Yesu mwibuke ko muharira ko Yesu atabambwe aha Bibiliya ivuze ngo bamaze kumubamba bagabura impuzu ziwe barazipfindira bicara hano baramurinda ngo hejuru yiwe bahashyira ikirego ciwe cyanditse nguyu ni Yesu umwami w'Abayuda none abantu b'Imana nuko namwe turazi yuko namwe mwemera yuko muharira mwama mubivugira ngaha ngo abantu baravuga muraharira none ko Bibiliya iri kirivugira yuko Yesu Kristo yabambwe none uwo wundi muntu yarabambwe kandi twabonye ari Yesu Kristo uwo wundi mugabo muvuga ninde uwo wundi mugabo muvuga yarabambwe ku musaraba bakandika ku hejuru y'umutwe wiwe kari umwami w'Abayuda uze kuza mu mutubwire ngaha yari Muhammad uwo wundi muntu banditse ko kari
umwami w'abayuda abanze ku musaraba yari Muhammad ngira ngo yari Muhammad ahubwo nimuze tubabatize mwese muhinduka abakristo mu izina amen apana kuguma muhogoza abantu atamazi muri ko murabagurira musomaje na baba bagiye muri Qur'ani kane ijana 58 Qur'ani kane ijana 58 yego turabe twabonye yuko muri Qur'ani 19:3 3:5 twabonye yuko Yesu Imana ivuga yuko izica Yesu hama imujane imushire iwe reka turabe rero yuko yoba yaramujanye ikamushira iwe Qur'ani gatana kane ijana 58 haravuga ngo havuga ngo iki bali Mwenyezi Mungu yego alimunyanyua kwake Imana yabwe icyubahiro amena nagiye Imana ari yabwe icyubahiro amena turabona neza yuko ngo Imana yahavuye iramutwara imushira iwe hamuze musubire muharire Yesu ashimwe amena Kristo hapo vipi Waislamu hapo vipi wote kimya bahereye wote kimya iminota 5 turabamara musomaji na baba musomaji na Yohana 8:46 Yohana 8:46 yego 8:46 Yohana aha majambo avuga ngo yego 8:46 aravuga ngo ninde muri mwebwe nagiriza icyaha nakoze yego ko mvuga ukuri niki gituma mutanyemera Imana yumva amajambo y'Imana yego mwebwe gituma mutumva mwebwe gituma batumva abayisilamu impamvu gituma batumva nuko mutarabi Imana haleluya mwebwe ingorane impamvu mutumva sije ndabivuze impamvu mutumva nimba mwumva nimwemere yuko Yesu Kristo yapfuye ku musaraba ibyo nimba mutavyemera muzoba mugenze gute mutarabi Imana muzoba mutarabi Imana basi murumva ariko nimwumva cyane kubera mwari kutuma mwumvira basi Qur'ani kuko Qur'ani yoyo yemeye yuko Yesu Kristo yapfuye nabyo yasomye nana babana Qur'ani niyo yavuze ko Yesu Kristo yapfuye dusubiremo turabasomera soma 5 takatifu jana 14 mwebwe dusoma muri hehe Qur'ani muba muri hehe soma 5 Qur'ani twumve katapfuye nibabanza bategere umviriza neza mu Qur'ani 5 jana 17 Qur'ani 5 jana 17 tuhasome twitonze na uliponifisha none yarinde ukawa wewe ndiye mlinzi juu yao na uliponifisha alimufisha lini yamisha jari none twabereka muri Matayo yamisha jari none abigisha basanzwe babizi na uliponifisha aze kuza uyu ni Yesu ariko aratanga raporo n'ijuru aze kuza atubwire igihe Yesu yapfuye namba tapiriye ku musaraba Yesu atanga raporo mu ijuru na uliponifisha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao abatarumvise ntibahumve nindasira kuvuga ngo ntabyo iki ni kitabu Qur'ani abasilamu ngo hakina mashaka tuyitabure nimuvuga yuko iyi Qur'ani ari gitabo cy'ubeshya amaje tuyitabura aka kantu ngira ngo bari bagiye kugakuramo cyane ntabwo mwari muzi mzee kabisa anatuangalia abashebo barazi yuko birimwo anatuangalia iko makini ingorane mufise ni duhejeje gusoma muri Yohana 4:46 kabisa arakuramutsa impamvu mwebwe mutavyumva ntabwo muri ab'Imana umunsi mwaguriwe amahirwe mukaba ab'Imana muzobitahura amena izina ry'Imana rihabwa icyubahiro amena usomaje naam baba usomaje naam soma Yohana 19:30 Yohana 19:30 haravuga ngo havuga iki 19:30 haravuga ngo Yesu amaze kuyihabwa reka dutangurire kuri tite urupfu rwa Yesu ngo hanyuma y'ivyo ugiriza ganda bukebuke ngo urupfu rwande
Soma msomaji. Ngo hanyuma y'ivyo urushinge rurababaza. urupfu rwa Yesu. Ngo Yesu ntiyapfuye. Urupfu rwa Yesu. Hanyuma y'ivyo urupfu rwa Muhamadi. Urupfu rwa Yesu. Hanyuma y'ivyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye. Yesu amenye noneho yuko byose birangiye. Kugira ngo icyanditswe gishike. Kugira ngo icyanditswe gishike. Aravuga ati mfise inyota. Ego. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha. Nuko bashira sipongo. Yuzuyemo inkarisha kwirenga. Bayirungika ku munwa wiwe. Abantu bari bameze nk'abayisilamu. Ahubwo bari sipongo inkarisha. Ni bari kubigenzura. Umuntu agira afe. Ngo bayirungikisha irenga. Isabu bafise abayisilamu bo bari kumugira kurenzo. Bayirungikisha irenga. Bayishira ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa. Aravuga ati birarangiye. Aravuga ati birarangiye. Yabivugana agahinda kenshi. Aravuga ati birarangiye. Araheza jondamika umutwe. Umutima uraca. Umutima uraca. Bantu b'Imana, hamwe mwo ndabahanura ndabinginga, niyagire umuntu afata inzira nk'izababahakanye, kuko umuntu wese atakira Yesu Kristo nk'umuhamya n'umukiza wiwe, ngo yemere yuko Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba, uwo umuriro uramurindiriye nk'urindiriye Muhamadi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haleluya. Amen. Wa Kristo haleluya. Waislamu takbir. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Najisikia faraja sana nikijiona mimi kuwa Muislamu. Wallahi kuwa Muislamu ni neema iliyokuwa kubwa sana. Ni wazi sana, mimi nimesema toka mwanzo, ninapopita hapa kuwafundisha, wakija kesho watapita nilipopapita mimi. Nikushukuru aliyokuja hapa, mwanafunzi mzuri, kavaa kanzu kuwakilisha Uislamu kama ni watu safi. Ubarikiwe kwanza katika hilo. Vipi kanisani ya mwendi mnavaa kanzu? Wanajua wakivaa kanzu watu wote wanasilimu. Ubarikiwe sana ndugu yangu, na anaitika anasema safi kabisa. Natamani kumwona Gervasi kavaa kanzu. Subutu. Ulama habibu. Piga kanzu siku moja. Piga kanzu. Kwa sababu ukipiga kanzu, wakati muadhara ulikuwa unaanza, kuna bonge mmoja alikuwa anakuja anavaa kanzu, watu wote wakajua huyu hapa Muislamu, wakaambia wewe kisi unakuja na kanzu unautangaza Uislamu bana. Akaviacha. Na kesho huyu hawezi. Lakini la kumsaidia kama kijana mwenzangu alivyofika hapa, labda jukwaa hili hakujua atoke wapi, hakujua aende wapi. Mimi nilivyokaa pale nimesikia tu ni kelele 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 kelele. Nimsaidie kwanza kwenye Biblia kitabu cha Mika sura ya 4 mstari wa 9. Aya si tunamsaidia kwa kelele zake. Tumsaidie kwa kelele zake. Inasema Mika 4:9. Sasa mbona unapiga kelele? Vipi ndugu yangu, mbona hapa umeikalia kelele kelele? Sasa hakuna mfalme kwako akuandae kabla ya kuja hapa zaidi ya kelele. Mshauri wako amepotea. Hivi hapo akina Jerveti hapo hakuna unatamshauri ya kukwambia Hamza yuko pale. Hata umeshikwa na uchungu kama mwanamke wakati wa kuzaa. Unaona matatizo au na uchungu ndugu yangu ulipofika hapa kelele 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 au nataka kuzaa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Niachie hapo inatosha. Tuingie kwenye mada. Alivyofika hapa akazungumza akasema eti ametoa kitabu cha Qur'ani, nisaidie Qur'ani aliyosoma pedaya kwa sababu ndio sehemu kubwa sana. Nisome Qur'ani sura 3 aya yake 55. Mimi ndio nimeona alipopakazia tu. Inasema Qur'ani 3:55. Naam. Inasema kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Sikiliza maneno haya, anayeyazungumza ni Allah tabarakahu wa taala aliyekamilika. Mungu anasemaje?
Ewe Isa Yesu, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Mimi Mungu anatoa ahadi, nitakutimizia muda wako wa kuishi. Hawatakuua hao maadui. Jambo la kwanza hao maadui hawatakuua. Na nitakuleta kwangu. Na nitakutakasa, na wale waliokufuru hawataweza kukudhuru. Tulia, mtafute Qur'ani ya Mayunga walioisoma wao. Ipo kule. Nisaidie Qur'ani mlioisoma ya Mayunga ya tukufu. Qur'ani tukufu hiyo. Qur'ani 3:55. Naam. Inasema suratu Al-Imran aya ya 55. Naam. Pindi Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha. Tofautisha maneno matatu. Kuna present, futur na passé. Maneno haya sio present, ni habari zitakuja kazoza. Hajakufa, sio nilikufisha. Ingelikuwa Yesu alikufa, Qur'ani ingesema nilikufisha. Mwe vipi, maliza pedaya. Inasema pindi Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha. Future tense, nitakufisha. Na nitakunyanyua kwangu, future tense. Na nitakutakasa, future tense. Na wale waliokufuru, na nitawaweka, future tense. Wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya Kiyama. Tulia, inatosha. Anasema safi kabisa, tumeelewa. Mbarikiwe sana. Anasema safi kabisa, tumeelewa. Bwana mdogo katuingiza kwenye mkenge kabisa. Hawa ndugu zetu safi sana. Mimi nishasema, yani mimi ni ajabu wa Kristo. Jana walisema Yesu ni Mungu, leo wanasema eti alikufa. Wana nao wanaeleweka? Hawaeleweki. Mimi nimesema Qur'ani tuiache huko, hamna nivo napo. Njoo kwa Yesu kwenye Biblia. Ametoa kitabu cha Yohana sura ya 19 aya yake ya 30. Eti Yesu alipomaliza kuipokea ile siki akasema eti virarangie, yani imekwisha. Yesu akafa. Weka pointi ya kwanza ya msingi, Yesu amesema virarangie. Tuiulize Biblia, maneno haya ni ya kweli? Mbona yanachanganya? Biblia inasema kuna yengine maneno tofauti na hayo ya virarangie. Mathayo 27:45. Inasema kwa maandiko haya alichokiandika Yohana, tumepata Yohana sura 19 aya 30, eti amesema virarangie. Bimaana kwa kauli za Wakristo zinasema Yesu alikufa, neno lake la mwisho amesema vimekwisha. Lakini kwa andiko hili alikusema hivyo, limesema Eloi Eloi. Ni Yesu gani aliyesema virarangie, na ni Yesu gani aliyesema Eli Eli Eli? Bimaana ni wa Yesu hawa. Bado mwingine watatu. Waislamu tuwape watatu, Wakristo ni wape watatu. Wape. Nisome kitabu cha Luka sura 23 aya ya 46. Luka 23:46 inasema, Yesu kandi ari nyisa zitandatu ubwira kabiri bukora mu gihugu cyose ushisa ku isaha 9 izuba ryazimanganye igihuzu gukingiriza hera cyane urusengero gitandamuka mu kubiri. Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga, maneno ya tatu aya. Yesu amaze gusemerera n'ijwi rirenga, neno la tatu aravuga ati, Data, mu maboko yawe niho nshize ubugingo. Huu ni Yesu gani tena? Unaona mna matatizo? Ni wape na Yesu wa 4. Tuwape na wa 4. Wasamehe. Hapa Wakristo wanasema tulieni maandiko yaingie. Sisi, Mungu akulipe mama yangu, sisi tunaposema Yesu akufa, tumuulize Yesu. Yesu, tuko jumuiya, wewe umekufa. Yesu anasema walipotaka kuniua nimemuomba Mungu nisifi. Mathayo sura 26
aya yake 39. Inasema Mathayo 26:39. 26:39. Naam. Kwa wale wanaosoma na kuandika. Inasema naam. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani. Naam. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Safi. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Naam. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Yesu hapo anaonekana anataka kufa. Maliza. Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifudifudi. Akaomba akisema, nini? Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wanafunzi wake akawakuta wamelala. Inatosha. Kama Yesu angelikuwa amekuja kufa, ameombea nini Mungu amwepushe na kifo na misio yake ni kufa? Atakwambia alikuwa amevaa mwili akasikia uoga. Achana nao. Akasikia uoga. Hapa maandiko yako wazi. Alivyomaliza kuomba sasa, Mungu amemkubalia wala Mungu amemkatalia. Kwa sababu kama Yesu angelikuwa amekuja hapa kwa lengo la kufa, nisome kitabu cha Yohana sura 11 aya yake 54. Penda changamka dakika 2. Dana changamka baba na changamka. Inasema naam, Yohana 11:54. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa waziwazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda mahali karibu na jangwa mpaka mji uitwaye Efraimu, akakaa huko akakula pamoja na wanafunzi wake. Unaona, Yesu akatembea, akurudi tena kuonekana waliposikia hata kumuua, akakaa zake kona pamoja na wanafunzi wake. Takbir. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wakristo haleluya. Amna. Pamebaki utoto. Amen. Utoto. Utoto. Maandiko yako wazi. Pastor atakayepanda hapa aache kuhangaika, atoe somo linaloeleweka. Atoe somo linaloeleweka. Nimalizie hapa Masudi, na acha swali kwa pasta. Atakayepanda hapa anzie hapa. Aliyepeleka msalaba mpaka kufika Golgotha ni nani? Ni Yesu ama wamemsaidia au ni nani? Mimi ninatoa la mwanzo kwa maandiko ya Biblia. Biblia inasema Yesu amejipelekea mwenyewe, hakuna aliyemsaidia kwa imani hao. Lakini kwa Biblia hiyo inasema Hamza huko Mongo, Yesu amemsaidia. Tuende Yohana 19:30 hapo ndo tumalizie kule. Yohana 19 aya 30. Aya 30. Akija pasta afafanua hapa ndio. Yohana 19:30. 19:16. Yohana 19:16. Inasema pasta atakayepanda anzie hapa basi ndipo alipomtia mikononi mwao. Safi. Ili asulubiwe. Safi. Nao wakampokea Yesu. Akatoka Yesu hali ya vula kichwa au kwa Kiebrania Golgotha. Yesu wakamsulubisha. Tulia, inatosha. Yesu amejichukulia msalaba wake pap mpaka Golgotha. Yesu mwenyewe. Marko 15 aya yake 21. Isome hiyo. Haya, soma hiyo pedaya. Marko 15:21. Haya, inasema wale wanasoma na kuandika. Safi. Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita. Marko yeye anasema moyo ni waongo. Andiko linasema Yesu akufikisha mwenyewe. Soma. Akitoka mashamba. Simoni Mkirene. Naam. Ni baba yao Iskanda na Rufo. Ili auchukue msalaba wake. Unaona bana? Kumbe kuna mtu mwingine ameuchukua msalaba, amemsaidia Yesu. Akija pasta hapa aseme nani aliyemfikishia msalaba Golgotha. Waislamu, nionyeshe penye Yesu yupo. Tuoneshe penye Yesu yupo, tusubiri.
Tuachie. Some Barnaba kwanza. Nisome Matendo ya Mitume 1:9 tumalize na Barnaba. Aya, walikuwa waliuliza nani alisulubiwa. Matendo ya Mitume 1:9. Naam. Inasema Matendo ya Mitume 1:9. Naam. Akisha kusema hayo, Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Inatosha. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Waislamu takbir. Allahu akbar. Yesu amesepa. Yesu hakufa. Mnakubali hakufa Wenye wanasema Yesu hakufa mkono juu. Wanapandisha. Yesu naona. Takbir! Wanumye kurangiza ikigo mu minota 15 kandi singambanira wanumye ndakwemere ko ngiye kurangiza ikigo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mugabo rero afise ingorane. Kumva abandisi bagiye bavuga amajambo Yesu yavugiye ku musaraba atandukanye, byamuteye ingorane kuba bavuze amajambo atandukanye. Ariko yemeye ko ayo majambo yose Yesu yavugiye hehe? Ku musaraba. Narindi indire ngo atanga isomo yawe ko uwo musaraba atawugiye ko, hama mu majambo avuga atawugiye. Ariko aravuga ati yarawugiye, ariko avuga amajambo atandukanye. Ndabaza ikibazo. Ubu aha tuhamara amasaha 3 tuvuga. Uwo babaza mwese ngaha ivyo navuze, mwese mwovuga bimwe. Mana byo babisigura ko ntigeze mba ngaha. Warashaka kuvuga ati ulama yavuze ati ivyo ntumye ndabivuga. Undi akavuga ati ulama yavuze ati Yesu yarapfuye ku musaraba. None muba muri ko murabesha. Murakubera ko mutavuze bimwe. Muvyo basura ko ntaduze ngaha. Ntaduze ngaha Yesu yaragiye ku musaraba. Avuga byinshi buri umwe wese yandise icagomba. Igihambaye nuko bahuriza ko bose babihuriza ko yari hehe ku musaraba. Ikinyoma cyahereye ngaha Luka 28 umurongo waho wa 30 avuga gute? Luka 28 umurongo wa 11. Matayo 28:11. Aha ni ikinyoma cyaherewe 28:11. Kandi nihaza gusoma uwo murongo uco ufata Bibiliya uhambe kure, kuko sinsubira kwerekana muri Bibiliya urufu rwa Yesu Korowani ruvuga neza. Banda soma reka kuna kariza umwanya. Bahera Yego abarariritsi nigoga bakigenda. Umviriza bakigenda. Bamwe muri barinzi baja mu gisagara. Umviriza Pilato yari yafasha abarinzi abashira kumva ya Yesu w'abasirikare kugira ngo barinde imva ya Yesu. Babwira abaherezi bakuru ibyabaye byose. Umviriza abaherezi bakuru bakayafa bamaze kumva ibyabaye byose baca bagira gute? Babwira ibyabaye byose nabo bagira gute? Bakoranira hamwe. Baca baja hamwe baringa inama nka kuyanyine muri agabo bakoranye. N'abashinga nahe baje inama. Abashinga nahe baraje inama. Bahera bafata amafaranga menshi giturire. Bahera babasoda amahera menshi. Iya bari kuri leta nje ireta nkotse. Bano basoda n'ingene giturire tucanga mu Burundi. Bari twari kumenya yo tubashira bandanya bati muza muvuge. Umviriza ngo muze muvuge. Mutabigishwa biwe. Abigishwa biwe baraje mwijoro. Bagira gute? Baramutwiba. Urumva? Dusinziriye. Ngo natwe twari dusinziriye. Aha ni ikinyoma cyahereye. Baje inoti maze aravuga ati niba babanza muzoce muvuga ati abigishwa ba Yesu baraje baramutwiba dusinziriye. Bandanya icegera cya Kayisari. Nicaramuka kibyumvise. Nawe niyavyumva. Tuzomuhwamika. Nawe tuzomuha kitu kidogo bihere. Umva igiturire. Bandanya namwe kandi tuzobakiza amagorwa. Tubahereza inoti mu baba bosi. Bandanya babira ya mahera. Bafata bemera cya giturire bagira nk'uko boheje. Bandanya kandi iryo jambo umviriza icyo kinyoma rero iryo jambo y'uko Yesu atapfuye bigira gute? Ryandagara mu Bayuda. Ngo ricari kwira mu Bayuda hose na bugingo. Murumva ikinyoma cyavuye cyahereye ku Bayuda bari amafaranga kirakwiragira hose no
Kitabu no kufunga bureki. Inoti nimbi. Amafaranga ni mbabi. Inoti nimbi. Kure twigire muri Qur'ani gusa. Suratul Maida bimana 3 aya ya 183 nipe manjonjo. Unasema mimi nataka nijiri na Qur'ani tu kuhusu kifo cha Yesu. Sitatumia Biblia tena, shehe. Hapa natumia Qur'ani peke yake ulama habibu. Sura inasema ni 3 aya ya 183. Gatatu ijana mirongo munani na gatatu Elias bibikri. Gatatu ijana mirongo munani na gatatu. Avuga gute nyarukiriza singa umwanya wa nsinga. Ijana mirongo munani na gatatu. Handitse ngo. Ijana mirongo munani na gatatu. Avuga gute. Handitse ngo. Kila mitume niyo kuingia. Kila nafsi inatoja. Itaonja mauti. Ya gatatu ijana mirongo munani na gatatu. Soma vizuri. Sawa. Waliosema. Sikiliza waliosema ngo bavuze. Mwenyezi Mungu ngora Imana ametuahidi ngo yadusezeraniye tusimwamini mtume yeyote ngo nitwizere intumwa yariyo yose mpaka atuleteye kafara inayoliwa ngo kirasiyo ntumwa ituzaniye igitungwa gitongorwa n'umuriro bandanya kinayoliwa tekelezwa na moto. Waambie umbiriza ngo babwire walikujeni mitume kabla yangu. Mumviriza amajambo jewe ndakeneye ko mubyumva neza kuko ni iby'ubwenge. Avuze ngo walikujeni mitume kabla yangu kwa hoja zilizo wazi. Kwa hoja zilizo wazi basi na kwa hayo munayosema basi mbona kwa nini mumewaua? Sikilizeni hapa. Kwa nini? Qur'ani nasema hivi, mitume yote ilikuja kabla ya Muhammad, mbele ya Muhammad, bimaana kabla Muhammad kuja mitume ikaja ina hoja zilizo wazi, wote wameuawa kwa mujibu wa Qur'ani. Gatatu ijana mirongo munani na gatatu avuga yuko intumwa zose zaje imbere ya Muhammad ziza zifise ibimenyamenya bigaragara by'ukuri ngo izo ntumwa zose zarishwe. Iyo ni Qur'ani. Ikibazo tuca twibaza, none ko Yesu yaje imbere ya Muhammad, none Yesu yaje afise ibimenyamenya bigaragara kugira ngo twemere ko ari muri izo ntumwa zishwe? Siyo cyo kibazo. Kuko Qur'ani bivuze ati intumwa zose zatanguriye Muhammad ziza zifise hoja zilizo wazi, ibimenyamenya bigaragara zarishwe. None Yesu ari muri izo ko yaje imbere ya Muhammad yaje afise ibimenyamenya bigaragara kugira ngo tumenye ko ari muri izo ntumwa. Suratul Bakara aya ya 87 nipe manjonjo. Kabiri 87 ima inyandiko havuga gute? Kabiri 87 havuga gute bandanya? Na hakika umbiriza, na hakika atankeka tulimpa Musa kitabu, ngo Mose twamuhaye igitabo bandanya, na tukafuatisha baada yake mtume wengine. Ngo nyuma ya Mose tuja tumukurikiza intumwa nyinshi, na tukampa Isa. Umbiriza ngo tukamupa Isa mwana wa Mariamu, tumuhereza Yesu mwene Maria hoja zilizo wazi. Unasikia Qur'ani? Tukampa hoja zilizo wazi. Ngo Yesu twamuhaye ibimenyamenya bigaragara. Kumbi rero ari muri za ntumwa zatanguriye Muhammad ziza zifise ibimenyamenya bigaragara zagiye ziricwa. Bana mubyanga gute Qur'ani arikira bivuga? Singoresha Bibiliya. Ninakoresha Bibiliya kandi muce Mungu bitingoni. Sinsubira kirazira. Urupfu rwa Yesu. Qur'ani ruvuga ijana ku ijana 100%. Maraso yanje. Iki 10 yani suratu Yunus 10:94 havuga gute? 64 havuga gute? 10:64 havuga gute? Haravuga ngo ikimenyamenya cha kabiri jewe ngenda ku murongo 10:64 havuga gute? Wao wana biashara njema katika maisha ya dunia. Wao wana biashara njema katika maisha ya dunia, ngo bo bafise imera zabo muri inosi na katika ahira, kandi no mu bafise n'ibimenyana bafise n'inyungu zabo mu ijuru. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza maandiko ya Qur'ani nasema hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Bimaana maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi yakabadilika. Haiwezekani. Si ndio watu wa Mungu? Ndio. Qur'ani ivuze ngo amajambo y'Imana nashobora
kugira gute guhindagurika. ngomba rero kari kimwe yamenya cya kabiri ko Yesu yapfuye Korowani tugufu 3:55 nipema njonje 3:55 umiriza imana ivuze muri Korowani yuko nishobora guhindura amajambo yayo sivyo ego ngo nishobora guhindura amajambo yayo umviriza amajambo y'Imana rero adashobora guhinduka muri Korowani 3:55 bavuga pale Mwenyezi Mungu aliposema ngo igiora Imana yavuga ewe Isa ngo yewe Yesu mimi nitakufisha jewe nzokwica na nitakunyanyua kwangu geza ngao kisha nitakunyanyua kwangu amajambo y'Imana adashobora guhinduka mimi nitakufisha kisha nitakunyanyua kwangu. Ikibazo rero je Isa alinyanyuliwa yarateruwe kuko Imana ivuze ati nzokwica hama nzoguterura kandi ayo majambo nashobora kugira gute guhinduka none yarateruwe niba yarateruwe kandi amajambo y'Imana idashobora kuyahindura bisigura ngo yabanje kugira gute kufa kuko yavuze ati nitakufisha kisha nitakunyanyua je alinyanyuliwa ndo swali kane 157 Korowani kane 157 cyangwa usomere somera 19:33 19 cyangwa yo yareke ndayireke kane 158 kane 158 ko nabonye umwanya uraheze 158 havuga gute 158 haranditse ngo umbirize Imana avuze ngo bali Mwenyezi Mungu wara Imana avuze ngo sinshobora guhindura amajambo yanje ayo majambo avuga ngo nzokwica hama nzoguterura ndakuzane iwanje none niba Yesu nitwasanga yarateruwe bisigura ngo yateruwe ari ukabanje kugira gute kwicwa kufa kuko Imana idashobora guhindura amajambo yayo none yarateruwe kane 158 avuga gute bali Mwenyezi Mungu alimtukuza kwake bali Mwenyezi Mungu alimunyanyua kwake urumva ngatange kora Imana yaramuteruye imuzana iwe none yamuteruye atapfuye kandi yavuze ati nzokwica hama ndaguterure ndakuzana iwanje none yateruye utapfuye niyo hari kibazo mbega Yesu tukubaze yewe Yesu mbega wari uzi kuzopfa muri Korowani warabivuze kuzopfa 19:33 Yesu wari warabivuze muri Korowani ati yewe jewe nzopfa wari warabivuze nyaruka avuga gute ningo gapita na amini iko juu yangu siku umbiriza Yesu avuze ngo na amani amahoro ari kuri jewe na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa Yesu ati amahoro ari kuri jewe uhereye umunsi navukiyeko na siku n'umunsi nitakayo kufa n'umunsi nzopfa na siku tena na siku n'umunsi nitakayo fufuliwa zozugwa kuwa hai kugira ngo subira kuba muzima urumva gute aya majambo Yesu yavuze ataragira gute atarapfa amahoro y'Imana ari kuri jewe kuva igihe navukiyeko igihe nzopfira n'igihe nzogira gute nzozukira none warazutse iminota 3 warazutse 5:17 bavuga gute 5:17 yarutsa 5:17 tukufu 5:17 nihondi yarutsa 5:17 tukufu avuga gute 5:17 yaranditse ngo none Yesu yarazutse ukavuze ati amahoro ari kuri jewe igihe navuka igihe nzopfa n'igihe nzozuka kuba muzima none yarazutse Korowani rishwa ati yarazutse avuga gute na ulipo umbiriza ngo umaze kunyica na ulipo nifisha umaze Yesu reka arabivuga rero yaramaze kuzuka reka aravuga ati rero ulipo nifisha igihe wanyica yarazutse avuze ati igihe wanyica ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao ngo wewe utusigara umurinzi kuri bo igihe wanyica yaramaze kuzuka avuze ati igihe wanyica niwe warinza iki abantu bawe na wewe rindira none Korowani iravyemeza neza ko Yesu yafuye ku musaraba tukufu hiyo tukufu yake tukufu paje y'ijana na 187 havuga gute 187 havuga gute aravuga ngo umbiriza Korowani vyemeza neza akatuzo Yesu alikaa msalabani saa kidogo umbiriza Korowani tukufu ngo Yesu alikaa msalabani saa kidogo inasema hivi ndio mwili wa watu waliopigwa msalabani ngo mu bantu bari batewe imisumari ku musaraba siku ile
rupapuro. Amajana 236 aho nyene. Inasema hivi. Imama Njonjo. Kufa kwa Nabii Isa. Ngo ugufa umbiriza titiri ngo kufa kwa Nabii Isa, ugufa kwa Yesu muri Korani. Kufa kwa Nabii Isa. Avuga gute? Kuliotajwa katika aya hiyo. Ngo ugufa kwa Yesu kwavuzwe muri wa murongo wa 3:55. Kunahakikishwa na maneno ya mtume SAW. Kunahakikishwa na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ambayo umbiriza ngo Muhammad ubwiwe yabishingiye naye n'amajambo yiwe. Ambayo tumeyanakili hapa juu. Kwa majambo twamaze kuvuga ngaha hejuru. Kifo chake. Urupfu rwiwe. Kifo chake. Urupfu rwiwe. Ndicho kilifanya atengane na watu wake. Ndicho cyatumye atandukana n'abantu biwe. Iyi ni Korani bandanya. Watu wake. Abantu biwe. Walimwabudu yeye na mama yake baada ya kufa kwake. Ngo maze gupfa akazuka abantu bavuye bagira gute bamusenga. Nabii Isa. Igeza ngaho muri Nabii Isa amekufa si hai. Nabii Isa amekufa si hai. Kama wanavyosema Waislamu. Uko bavuga Waislamu. Ujana ngani yo ni Korani muitabure rero. Umviriza twari twamuhaye ikiraka cyo kurangiza mada mu minota 15 yayirangije ntiyayirangije tayari. Kinachobakia ni matangazo mada kwisha. Umviriza mwabisilamu hano nitwaje gufyina. Aba bantu bose bakoraniye ngaha bahagaritse ibintu byabo kugira baze kumviriza ukuri. Iyumvire rero ibi bigabane byose atanze muri Korani yanyu byerekana ko Yesu yapfuye ku musaraba. Mbere hari n'amajambo anyoheye hajya ngo mu bantu biciwe ku musaraba uwo munsi ngo Yesu yari umwe muri bo. Ubwo murazi yuko bari batatu, yari Yesu hamwe n'ibisuma bingahe? 2. Ayo majambo yanditse muri Korani. Ariko mwe ibintu muvyumva gute? Mwe mubibona gute none? Bo nta mwanya Urakoze cyane. Ikibazo cyanje ndakibariza muri Korani 5:17 zana inyandiko. Aranditse ngo avuga gute? Na uliponifisha ukawa wewe ndiye muangalizi juu yangu. Pole msomaji, pole. Na uliponifisha. Subiri kwanza. Munyumvirize neza ikibazo ngiye kubaza. Ngiye kukibariza hehe? Muri Korani. Ikigwa kiravuga giti mbega Yesu yarapfuye urupfu rwo ku musaraba. Sico cigwa? Jero ndabajije muri Korani, sivyo? 5:17 havuze ngo uliponifisha. Umusomyi hari ya pedaya amasomo bavuga yataravuga ati ngo future tense. Hapa sasa nakuletea past tense. Nakuletea past tense. Ayiko present tense. Your present tense. Ni past tense. It is not even future tense. It is past tense. Yes. Just listen to me carefully. Yes. Okay. Havuga ati uliponifisha. Igihe wanyica. Uniye sasa karavuga igihe wanyica. Uliponifisha. Igihe wanyica ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao. Gezaho. Igihe wanyica ngo ni wewe mana wasigaye urinze abantu, sivyo? Ikibazo rero ni iki? Anyumviritse neza ntaze kuja inyuma y'icigwa. Ikibazo ni iki? None yapfuye ryari? Ico kiringo Imana yasigaye ari irinze abantu yapfuye ni ryari? Nichumvikana? Iyo swali. Nichumvikana? Iyo swali kandi muri Korani. Amasegonda yanje asigaye kubaza ndayamuhaye kugira ngo yisanzure navuga ngo umwanya ngo wamuwanye muto. Iyo swali kali iyo. Haleluya. Muko poa. Yes. Ikibazo akibajije muri Korani. Ati dufise akabazo k'amakitsiko karagaragara mu kigabane cyitiriwe imeza aya y'117. We kubera nawe wahereye 117 anzia 116 mpaka 117. Aho agende 116 kwende haravuga ngo iki? Nigihe Allah azovuga
muce muvuga ko ari kahise banyakubahwa abantu mwese mwumva ikirundi azovuga na kahise na kazoza na kubu na kazoza abyumvise yahereye ijana 17 ho gutangura 16 n'igihe Allah azovuga ati igihe Allah azovuga ati yewe Isa mwene Mariamu wewe Yesu mbega ni wewe wabwiye abantu uti nimutugire ibigirwamana twe n'umuvyeyi wanje mu kibanza ca Allah genda gake jewe Yesu munyita Imana maze mawe nawe mumwite nyina w'Imana ntavyo muvuga umva amajambo ya Qur'an barabivuga Yesu azokwishura ati Yesu azoca yishura kuri uwo musi w'umuhero ati Yesu azokwishura ati mpeda yabanze tureka tuce tubandanya ibi nibirega abakristo bazojana ku musi w'umuhero bavuga bati twebwe twasenga Yesu hanyuma rero mu kwiregura Yesu azohamagagwa chaha niwe wabwiye abakristo ngo bagusenge wewe na nyoko Yesu avuge ngo iki acavuga ati ubwirana n'ubwawe mu byukuri ntavyo nigeze mvuga ntavyo nigeze mvuga kahise ibitambereye sinovyubahuka yamara mbaye narabivuze warabimenye kuko urazi biri mu mushaha wanje ariko jewe sinzi ivyawe mu byukuri wewe Imana uri umumenyi cyane w'ibitaboneka nta na kimwe nababwiye kirasi ico wantegetse nta na kimwe nabwiye abakristo ngo ko jewe Yesu ndi Imana kiretse nababwiye ibyo wambwiye ko bagomba kugusenga jewe nimusenge Allah umviriza nimusenge Allah mucara bahavuga ati Abdullah Rabbi warabakumu nimusenge Allah niwe muremyi wanje Imana yanje kandi ni nawe muremyi wanyu bandanya nyarutsa nari cabona kuri bo aho nari kumwe nabo kahise aho nari kumwe ntabo aho ndabona yaciyavuga ngo igihe wanyica nahanyene hanyuma unkwirije ikiringo canje igihe rero umaze kunkwirida kijya kiringo cyo kubandamaranye nabo wewe niwe wabacungera jewe namaze kuza iyo mwijuru kuba ndabayeyo kuko wewe uri cabona ku kintu cyose hagarara rero acara baza murantegera aha rero niwe yaciye ashinga ihoja ngo Yesu yarapfuye Imana irimo iravuga umunsi izosambisha Yesu abakristo mwagiye gutakamba muvuga ko Yesu yabategetse ko mumusenga mbega yati yarapfuye oya ahubwo Yesu yimirije kuza kwakira urupfu n'uwo bita Eliya abemera ko Yesu yimirije kuza tumanike murabyemera ko Yesu yimirije kuza barabyemera none nyamba muvyemera ko nari mvuze ko Yesu yimirije kuza igitumye mu ntwenga n'igiki erega ni hatari unaona kwe barago ninde undirizo wapfuye Mariko 15:2 harakara Mariko 15:2 haravuga bafata umuntu ahita bafashe umugabo arimo aragenda mwibarabara Simoni Umunyakurene arimo aragenda mwibarabara babita Simoni avuye mu misozi ni se wa Alexander na Rufo bamutwaza umusaraba bamushikana hiti Golgota bamuha vino ivanze n'umutima ururazi ntiyayinywa baramubamba bagabura impuzu ziwe barazifindira ngo bamenye iyo umuntu wese atwara igihe bamubamba sawa banya kuba amapasta muri ngaha n'abakristo bayo Simoni baramufashe bamujyana inyagihanga barabyanditse ko atwaje umusaraba nde ni muduha urwandiko yawumushubije itariki zingahe itwara rigira kabiri mbega impuzu bagabuye ko Yesu yambara ikanzu izi mpuzu bagabuye zari zande ko Yesu yari yambaye ikanzu nyamba tari Simoni
Tora. Raha. Amejibu hakujibu. Kajibu. Jibu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Naam, hakuna kupoteza muda. Byamucanze. Haleluya. Amen. Zeki marabye cyubahiro. Amen. Rero ivyavuze uno muyimwenya kiti nivyo. Iyo umuntu atagira karanga muntu aciye ku bapolisi ku makopa kwepa. Ikibazo namwajije cyane muri Korowani 5:17 muri kahise. Yesu yavuze ati uliponifisha wewe ndo ukawa mlinzi juu yao. Hari muri kahise, sivyo? Sico nabajije. Namubajije ni ico kiringo ni ryari yacerekanye. Yari kumbwira ati ni 2022, 2025 cyangwa ngo cyarabaye. None yavyerekanye. Oya. Aba rero bitoboneka. Aba rero byarabacanze kubera yuko umusaraba Yesu kuri twebwe ugufa kwa Yesu ku musaraba ufise isiguro nini cyane. Ariko kuri aba ntacyo bibabwiye. Abikorino ba mbere rimo 18 zane nyandiko. Ego kwijambo ry'umusaraba kubahona. Kwijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu. Ngo n'ubupfu. Ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Abakizwa n'ubushobozi bw'Imana niki? Kuko handitswe ngo ego nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge. Aha, shaka kugezaho ngijambo ry'umusaraba kubahona niki? N'ubupfu. Ariko twebwe n'ubugingo bugira gute? Buhoraho. Ikibuga kiravuga giti mbega Yesu yarapfuye ku musaraba canke? Nisomea Korani ya Ahmadiyya 78. Inasema hivi. Yesu. Hii ni Korani kwa mbivuge ngo Yesu alikaa msalabani saa kidogo. Yamaze ku musaraba amasaha make. Mwili wa watu. Banze tugende. Hii ni Korani kiravuga ngo Yesu yamaze ku musaraba amasaha makeya. Mubisanze naho nageza ikigo cyagize gute? Cyaheze. Korani tweretse ko Yesu yapfiriye hehe? Ku musaraba. Shuka chini. Mwili wa watu walipoiliwa msalabani siku ile. Yesu. Ngo muri ba musaraba. Yesu alikuwa yari mmoja wao. Nazine kino kigabane cyo muri Korani gitabure nimba tayemera. Korani tubwiye ngo mu bantu bapfiriye ku musaraba ngo Yesu yari umwe muri bo. Rero abana bagabira bacanga. Impamvu ibacanga ni kubera yuko Yesu ntibamwemera, ntibemera ko yapfuye, kandi niyo mpamvu batanabatizwa. Bano bagabo byarabacanze. Muzi impamvu? Aho nyene 236 kufa kwa nabii Isa. Juu nisomea juu wasiobatizwa. Mumvi impamvu batemera Yesu ntibanabatizwa. Washenzi. Ngabashenzi iri Korani ivuze. Ngabashenzi. Dani nyandiko tugere mukebuke. Mumvirize impamvu bahakana ko Yesu yapfuye ku musaraba. Korani ngene bivuga. Washenzi. Abashenzi ndio watu wasiobatizwa. Kuna abantu batabatizwa. Dani nyandiko wasiojua Mungu. Ngo batazi Imana. Ngo canke waliyemjua kidogo tu. Cyane bamumenye gake nk'Abayisilamu. Kama watu wa Barahi. Abantu bo ngaha. Kama watu wa Barahi. Abantu bo ngaha. Kama Waislamu. Ukindabira rero ikibazo ni iki? Korani tugiye ngo washenzi ni watu ambao wasiobatizwa. Waislamu waliobatizwa pandisheni mikono juu. Hakuna tao moja. Basi tulie. Mimi nataka kunyanyua Uislamu katika jukwaa hili. Nataka kunyanyua Uislamu. Swali langu lepesi sana ni wewe reaction. Mathayo sura 26 aya 39. Wakristo fungueni masikio hapa. Nisomee hiyo. Mathayo 26:39 inasema maze Yesu ashikana n'abantu hiti Getsemani. Abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje hajya gusenga. Ajana Petero na bene Zebedayo bombi. Tangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Bamuragumya mu bane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga
ati data asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane. Tulia, inatosha. Swali langu ni hili. Katika kitabu cha Mathayo sura 26 aya 39 tunamwona Yesu anaenda kuomba kikombe kimwepuke. Swali langu, hii kikombe, na kwa nini Yesu aombe kikombe kimwepuke? Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Inatosha. Kama wanaume waje wajibu. Haleluya. Amen. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Amen. Sabe mumurikire neza. Yego. Wewe yihanukiriye bivanye n'ibiro afise, tumwubahirize yabajije, sivyo? Yego. Reka rero jewe ibiro afise ndabigabanya ko gatonya ndamwishure kubihwanye n'ivyo, kuko ishitse ko ivy'iwanje hava turika. Sivyo none? Reka tugende. Yabajije muri Matayo, sivyo? Yego 26 ku murongo wa 37 sawa gushika 39. Hasome twumvirize ku busobanuro bw'ano majambo ngo iki gikombe kigira gute. Reka turabe rero, soma. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica, bamuragumye aha ibane maso nanje, yunguruza imbere gatoya, arubama, arasenga, ati data asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane. Ariko amajambo atasomye, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Haleluya. Amen. None Yesu yavuze ati iki gikombe kindengane byasigura iki? Sivyo ashatse kumenya. Yesu kubera yuko yararemerejwe n'ivyaha by'abantu yavuze ati iki gikombe kindengane, mu yandi majambo reka ndengane, sivyo? Aratohewe Waislamu takibiri. Allahu akbar. Umise ko atohewe. None vyaciye bigenda gute? Yesu acaravuga ati ngo nibe nkuko je ngomba, ngo bibe nkuko we ugomba. None ivy'Imana yagomba vyari ivyahe? Reka tubatse ivy'Imana yagomba vyari ivyahe? Isomera muri Korani tukufu. Turabi ivy'Imana yagomba muri umwanya Yesu ariko arasenga. Nyandiko avuga gute? Pindi Mwenyezi Mungu aliposema. Mumvirize Yesu yavuze ati ngo ariko nibe nkuko jewe ngomba, bibe nkuko we Mana ugira gute? Ugomba. None ivy'Imana yagomba muri ako kanya kuri Yesu vyari ivyahe? Hasome. Pindi Mwenyezi Mungu aliposema. Kugihe Imana yavuga, ewe Isa, wewe Yesu, mimi nitakufisha. Nzokwica. Mimi nitakufisha. Mimi nitakufisha. Na nitakunyanyua kwangu. Nzokuduga na hehe iwanje. Ivyo n'ivy'Imana yagira gute? Yashaka. Yesu yagomba kugikombe kimurengana, ariko acavuga ati nibe nkuko je ngomba, bibe nkuko Imana igira gute? Igomba. None Korani tugiye ati rero isengesho rya Yesu ryarumviwe, kubera ivy'Imana yagomba kwari uko Yesu ava hehe ku musaraba, hanyuma agacungura abantu bose. Yohana 3:16 avuga gute? Mwumvirize ivyari mu bugombe bw'Imana. Yohana 3:16 waranditse ngo avuga gute? kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Mwumvise ko kugomba kw'Imana ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfa rubi, ahubwo azahabwa ubugingo budashira. Haleluya. Akacaza ngo yabajije ikibazo cy'ubuhinga ngo kiremerere. Ibihinye niba biturekere kuko Mungu yera yaduhaye ubumenyi n'ubwenge bwo gusobanura zino nyandiko, ariko twabonye yuko muri Korani impamvu ubwo bumenyi batabuhawe ngo nuko batagira gute, batabatitwa. Siko twabonye hari abantu bambwiye ngo ujya murongo ntitwawumvise, musubiremo. Majana 236 washenzi ngo abashenzi ndio watu wasiobatizwa, abantu batabatizwa, wasiomjua Mungu, batazi Imana,
waliomjua kidogo tu cyangwa bamumenye gahoro kama watu wa barayi nk'abantu bari hano kama Waislamu. Rero ikibazo n'abajije n'iki Umuyisilamu abatizwa natuze ukuboko. Hamza wewe unabatizwa wewe? Sheikh Amuri umebatizwa? Mwalimu Pedaya je? Wewe jamaa yetu katokea Kirundo vipi umebatizwa? Kabisa umebatizwa? Ina maana wote wakubatizwa. Sasa Qur'ani inasema watu wasiobatizwa ni akina nani? Waislamu. Na watu wasiobatizwa ni wanani? Waislamu. Na Qur'ani kasema watu wasiobatizwa ni wanani? Washenzi. Wale wanaafisi jamani mubatizo mwacha kuitwa washenzi. Haleluya. Amen.